Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakubonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV yambonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye amakuru aba yihuta avugwa mu bisata vyose politiki umutekano ubutungane agateka kazina muntu zivugwa mu kibano n'ibindi vyose biriko biragaruka ko irya nino mu bimenyesha amakuru n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari amakuru ahejeje kudushikira muri kano kanya ku mpinduka zihejeje kuba mu gisirikare c'u Burundi. Turaza kubabwira ikibanza gikomeye cane mu gisirikare c'u Burundi hahejeje kugenwa uyundi musirikare asubiriye uyundi musirikare. Turaza kubabwira uyu musirikare agenwe, ivyo bikaba bibaye mu gihe havuzwe ibitari bike mu rwego rwa gisirikare hakavugwamwo abasirikare bagiye bakoresha amafaranga yagenewe abasirikare mu bikorwa vyabo, hakavugwa kandi ko hari bamwe mu bo boba Perezida Ndayishimiye ariko araha ubushimwe inyuma y'ivyo bamukoreye mu gihe havugwa ko hagiye gutembagazwa ubutegetsi bwiwe mu misi iheze. Turaza kugenda tubigaruka ko vyose mu buryo bw'idonido. Turaza kubabwira vyinshi bivugwa mu gisirikare c'u Burundi. Hari n'andi makuru menshi cane ariko aragarukwako cane turaza kugenda tuyagarukako. Turaza kugaruka ku vyaraye bitangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito aho abaza ba mayondori iyo bashize amahera bakuye mu butare bw'Ikabarore abita ibijuju vyimba bishira abanyamahanga. Turaza kugaruka kuri ayo majambo akomeye cane Perezida Ndayishimiye yaraye ashikirije. Ano makuru yacu rero imbere yuko tuyatangura ngira mbanze nkenguruke cane kuri mwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu abari mu Burundi abari mu bihugu bibanyi mu bihugu bitandukanye vya Afrika nibagiye namwe muri Amerika, Aziya n'ahandi muri ku mugabane wa Buraya mwese turabahaye kaze muri rino sango ry'amakuru. Tuyatangurire kuri no nkuru nyene y'impinduka zikomeye mu gisirikare c'u Burundi. Ni kimwe mu bibanza bihurumbirwa cane mu gisirikare c'u Burundi havuye ico kuba umukuru w'ingabo z'u Burundi. Colonel Ernest Musaba aherutse gusubirira General de Brigade Ignace Sibomana mu mabanga y'ubujejwe igisata ca logistique G4 mu biro bikuru vy'igisirikare. Ni igisata kijejwe kuronsa abasirikare ibibabeshaho n'ibikoresho bitandukanye. Nico gisata c'amahera y'igisirikare ugiciyemwo usanga atunze mu mwanya muto. Ignace Sibomana yari muri ico kibanza kuva muri 2019 yavugwa ko yaratanguye gukengera umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo mbere atangura kuja kumurega mu biro vy'umukuru w'igihugu amushira n'ivyemezo vy'ubunyonyezi bwoba bubera mu gisirikare. General Sibomana asa n'uwihenze aho aja kuregana mu gihe Perezida Ndayishimiye afata ko General Prime Niyongabo ari we nkingi asigaranye mwihinyanyurana arimwo n'ibihangange vy'abagenerali bahoze barwana muri FDD. Muri izo mpinduka General de Brigade Sibomana asa n'uwasubiye inyuma kuko agiye kuba icegera c'umukuru w'ingabo zirwanira hasi. Si ubwa mbere Colonel Musaba asubiriye General de Brigade Sibomana. Muri 2019 Musaba yari yasubiriye Sibomana mu burongozi bw'iperereza rya gisirikare G2. Muri ayo mabanga Ignace Sibomana yari yaravuzwe mu mabi atagira izina harimwo kunyuruza abasoda bahoze muri FABU no muri FNL no kubahohotera. Colonel Musaba yavuye avugwa nawe mu mabi nkayo. Muri 2021 iperereza rya gisirikare ryaranyuruje indiri z'abarundi baraburwa irengero. Kubera ayo mabi Ernest Musaba yavuye akurwa mu mabanga muri Kigarama 2021. Uyu mwaka yarashoboye kugarura icizere c'umukuru w'igihugu mu kuneka ibikorwa vy'akagwi kavugwa ko kariko gategura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ibikorwa vya Colonel Musaba biri mu vyavyaye ikomborwa rya General Bunyoni n'ibindi bihangange. Igenwa rya Colonel Musaba riboneka nk'agashimwe ahawe n'umukuru w'igihugu ku vyo yamukoreye.
ariko ikibazo gisigara nico kumenya ko ico kibanza ca G4 gisigaye kibikiwe umusirikare abavugwa mu mabi ateye ubwoba. General de Brigade Ignace Sibomana nawe agiye gusubirira General de Brigade Marius Ngendabanka mu kibanza c'icegera c'umukuru w'ingabo zirwanira hasi Komanda Adjoint de la Force Terrestre. Marius Ngendabanka akaba yanugwanurwa nk'uwo hava asubirira General Prime Niyongabo. Abasirikare bahoze barwana muri FDD biravurwa ko ariwe bashaka, ariko ikibazo Perezida Ndayishimiye afise nico kumenya nimba azoronka ubundi mwizigirwa amukingira nka Prime Niyongabo. Marius Ngendabanka agiye kurungikwa muri Somalia nk'icegera c'umukuru w'ingabo, gutyo General Prime Niyongabo arikingiye mu kuba arigiza kure umukeba. Hari abandi basirikare bagenwe mu bibanza bitandukanye. Uvugwa cane ni General de Brigade Michel Ndenzako agiye kurongora intara ya kabiri ya gisirikare, Commandant Deuxième Division d'Infanterie. Michel Ndenzako yahora nawe nyene mu kibanza abasirikare bahurumbira nk'ujejwe ivy'intwaro mu biro bikuru vy'igisirikare G1. Abakurikirana amakuru yo mu gisoda bavuga ko General Prime Niyongabo amugenye kurongora intara ya kabiri ya gisirikare kugira mutegure kuzoja kurongora ingabo muri Somalia. General Prime Niyongabo amaze imyaka 10 arongoye igisirikare c'u Burundi. Nta wundi numwe yari bwamare ikiringo kingana gutyo mu burongozi bw'igisoda c'u Burundi. Imyidogo iratanguye kurwira cane cane mu bahoze barwana muri FDD, babona ko ariko arabatungira ko ivy'umurengera. Ishavu mu bahoze muri FAB ho si ryinshi kuko bo batinya ko haza umukuru w'igisirikare yohava abacinyiza bikabije. Ikibazo nyamukuru kiri kwa Perezida Ndayishimiye atazi iyo azokura umwizigirwa ahangana n'ibihangange vy'aba FDD bishaka kumutembagaza. Nivyo kurindira tukaraba ico kazoza kazotwereka. Ngayo amakuru yaravuye mu gisirikare c'u Burundi, kumenduka zibaye mu gisirikare c'u Burundi. Nari nabikubwiye ko tuza kugaruka ku vyaraye bitangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, aho yavuze ko hari ibijuju bicukura ubutare bigashira abanyamahanga. Ndarabishimu biha aho mwimvye ubutare. Korondera ry'amahera burya butare yagiye he? Burya butare bijya binogo mbona ikabarore, abanyekabarore muri ga. Bijya binogo mbona mwimvye mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye. Yose mwayashiriye abatunzi. None mwayashize. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashize he? Koma n'ibinogo ntabona amahera mwayashize. Kubibi juju gushika mufata mukimitunga y'igihugu mugatamwishira abanyamahanga. Saka maramaza. Mwumva ubwo bujuju ngo no bwenge. None nsigurira bijya binogo bikabarore burya butare bwavuye. Amustere bwagiye. Amusteri uri ngahe kanakuzi nakubona. Vuga y'amahera yagiye. Umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye y'amahera. Kuko sinumva nyene ubwenge nguba kubikijuju. Ugafata ukimba ubutare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe, ugacuza rero we kuri abazayi dukeye mu kabare ngo mubukere tuzova mu gutega yemwe. Ngoro raba nawe ariko yirera amabrochette kuko abanye impande yiwe yivye. Bo bariko baramiramitwa nawe ariko yijya amabrochette. Abo yivye babona agacabwira ngo mewe ubukere tuzova ngo gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye. Umuntu atikize tunga y'igihugu ubu tuzaturamubaza. We namwe nimusigurire burya butare bw'ikabarore ko ufata amahera yavuyemo yose tukayegeranya urundi rwose kuva kwa rumbo. Twose kuva ko twabuze igitoro. Kuva ko twabuze umuti. Kuva ko twabuze barabara. Burya butare bw'ikabarore bwari kubaka ibarabara rivuye Bujumbura gushika Kabarore.
mugabo yagiye hayo mahera ubujuju bwacu mu minsi heza sikure mufashe ibihaje byanyu byose Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabaza icakoreshejwe amahera yavuye mu butare bw'Ikabarore mu gihe yariko arugurura ingoro y'abene gihugu bo mu ntara ya Kayanza People's House izokorerwamwo buramatari w'intara ya Kayanza kuri uwa gatandatu igenekerezo rya gatatu Kigarama 2022. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakariye cane abarwizatunga bafise imitahe mu masosiyete y'imbubutare muri komine Kabarore aho yababaza ahagiye amahera yavuye mu butare bw'imbwe ku misozi ya Munege, Kivuvu na Ryamukona. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuga ko ababazwa no kubona hari ibishimu binini vy'imbwemwo ubutare ariko ubwo butare ntibuboneke ngo buteze imbere igihugu. Kubwiwe akavuga ko ubwo butare bujanwa kugurishwa hanze y'igihugu hama abanyakabarore bagasigara baricwa n'ubukene. Perezida Ndayishimiye akaba yaravuze ivyo agira ati birya binogo mbona Ikabarore mwimvyemwo ubutare ko mwabushoye amahera mwayajanye hehe yose mwarayashiriye abatunzi ko mbona ibinogo ntabona amahera kubaha ibijuju gushikaho mwimba itunga ry'igihugu mugaca murishira abanyamahanga. Ubwa Perezida Ndayishimiye ngo amahera yavuye mu butare bumaze kwimbwa Ikabarore ngo hamwe bwo kwegeranywa bwose ngo Uburundi ntibwosubira kuvuga ko bukeneye igitoro imiti canke ibarabara mu gihe iyo komine atabarabara rikoze neza rifise n'irihari rikaba ngo rigeramiwe n'ibinogo vyuzuyemwo. Evariste Ndayishimiye akaba avuga ko amafaranga yavuye mu butare bumaze kuhimbwa yo kubakwamwo ibarabara ry'ikaburimbo riva i Bujumbura kugera muri iyo komine. Evariste Ndayishimiye akaba yakariye cane abarwizatunga babiri bazwi ku mazina ya Mayondori hamwe n'uwitwa Musteri abamenyesha ko umunsi umwe azobatumako kugira ngo bamusigurire iyo amafaranga yavuye mu butare yagiye. Mw'ishirahamwe BMI bavuga ko batobazwa ivy'ubutare bw'imbwe imbere y'umwaka wa 2016. Mu kiganiro umuvugizi w'ishirahamwe BMI Burundi Minerals Exports ricukura ubutare muri komine Kabarore yahaye Region Week yavuze ko ivyo ubutare bw'imbwe gushika mu mwaka wa 2016 bitobazwa iryo shirahamwe kuko ryo kuva aho rifatiye mu minwe ibikorwa vyo gucukura ubutare habonetse akarusho kadasanzwe. Kubwa Kenny Claude Nduwimana arivugira ngo nawe nyene aremeza ko abacukura ubutare imbere yuko BMA yinjira gukorera aho hantu babunyuruza kuko ngo mu myaka ya 2019 bacukuye ubwo butare ntibigeze barenza ibiro 400 kandi basanga bakuyemwo amatoni yashika 30. Uyu munsi hakaba rero haboneka umwimbu uri hagati y'amatoni 20 na 25 kubera ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa n'iryo shirahamwe harimwo ukugwanya forode. Ivyo rero ngo bisigura ko hafatiwe kuri ivyo biharuro ku mwaka hashobora kuboneka amatoni 300 y'ubutare nk'uko bibandanya bivugwa na Kenny Claude Nduwimana. Kenny Claude Nduwimana akavuga ko ivyo ari vyo ngo bosigurira umukuru w'igihugu niyabatumako nk'uko yabivuze kuko ngo bimeze nka kurya usubiriye umuntu yakoze amakosa aserukira urwego ayo makosa aca aguma yagirwa urwo rwego kandi ababikoze atari bo baba bagihari. Ivyo rero ni bimwe mu vyariko biravugwa cane ku birabana n'ivyo umukuru w'igihugu yarayatangaje. Akaba ari naho dusozereye amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye, ariko tukaba turiko turabategurira ayandi makuru mu kanya kaza muraza kuyakurikira mu buryo bw'idonido. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.